twagira tubabwire mu majambo make ibyo twayaze uko tubifashe uko tubyakiriye kugira ngo akazi kabandanye kagenda neza. Ubwa mbere ucerekeye Nahimana Francine kuko namwe mwari mwabishikirije twasanze yuko bidashimishije na gatoya kandi bibabaje kubona umuntu ava mu ikomine akaja mu yindi akaba afise amanota make cyane ariko akamwongerereza gushika hashika n'ijana ku ijana. Ubu rero twasanze yuko yaravuye mu ikomine araja mu yindi, hanyuma twasanze n'amanota yongererejwe adafashe. Kubera ico rero twemeje yuko ikibanza gihawe Kanyange Diane yari afise ibice 88, yari afise amanota 88 n'ibice 75. Hanyuma ucerekeye ibyabaye muri Ntahangwa, habaye ibintu bidatomoye na gatoya, hakabaho n'amakopi tutabona iyo java. Twasanze yuko ibi bintu bibabaje rwose kandi bibabaje. Ingingo rero twafashe nuko ivyerekeye ikibazo cyo muri Ntahangwa kizosubirwamwo, kirahagaritswe, byose bizosubirwamwo profili zose. Hanyuma komisiyo kominale ntitwakengurutse na gatoya ukuntu yakoze. Twasanze yafashe ingingo zari zikwiye kandi zibagendeye ku mategeko. Kubera ico rero iyo komisiyo kominale ijejwe kwinjiza abakozi bashasha n'ibyo bakitema ayo nyine irahagaritswe. Hanyuma tukaba tugiye gutegura ibibandanya kugira ngo ico kibazo kize gisubirwemo hamwe na komisiyo yindi izoba yahagiye. Tukaba rero mu ncamake nuko twabibonye, ariko nkaba nagira ngo mugenzi wanje turi kumwe amfashe kubisigura cyane cyane mugende mubitahuye yuko ico musabwa ari ukwitanga mutiziganya, mugakorera bene gihugu atawandya wandura, atabuvukanye, atana kimwe kirimo. Ivyo bitagiye imbere ntaho twaba turiko turaja. Hanyuma n'ibihano bindi bikurikira bizotegekanywa kugira ngo bitume yuko ibintu n'ejo bundi bigenda bigororotse bidaca hirya no hino. Nkaba agira ngo reka bijambo mugenzi wanje kugira ngo agerageze nawe kubabwira tuvyumve co kimwe, hanyuma tugende kwiyemeza ko tugiye gukorera bene igihugu tugororotse aho turi hose. Murakoze.